Ishure ryisumbuye rya Lycée d'Espoir Nduta ryadinze ryugarwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu aho haje imodoka yiyo bitabona yo kwa Makazi abari bayirimwo binjiye mu biro vy'umuyobozi w'iryo shure bamubwira ko yobwira abanyeshure bagataha imuhira. Ifunguruzo z'ibiro by'iryo shure bazatse umuyobozi ubu ziri mu minwe y'abategetsi ba leta ya Tanzania Induta. Isoko ryacu rirabitwiganira. Baba abanyeshuri barezi y'abadirecteri bamubwiye ngo nasohoke asore n'abanyeshuri n'abigisha hama baca bakira ikufuri baca barugara amashuri. Mu mashuri yugawe n'amashuri yose makuru guhera mu w'11 uheza mu muzeye mu bisata byose hose niho bugaye nta nimwe basigaje bose batashe. Ibintu bitera bimera nabi aho mwikambi ya Nduta turetse ayo mashure n'amashira hamwe afashe impunzi ariko agabanya ibikorwa vyayo. Aha twovuga nk'ihagarikwa ry'ibikorwa byo gutanga amazi yatangwa n'ingisata ca Conseil Norvégien pour les réfugiés CNR. Mu bijanye n'ubuvuzi amashira hamwe IRC na MSF nayo nyene yaragabanije ibikorwa by'ubuvuzi yahora hizo mpunzi mwiyo kambi aho namwe mu mavuriro ya MSF asigaye yarabwa n'ishira hamwe Croix Rouge ayandi yimurirwa mu bitaro vya leta Ikibondo. Amasoko yacu avuga ko biboneka neza ko MSF iri kitanga inyubako zayo yongera igabanya ibikorwa vyayo. Hakaba hari amakuru avuga ko mu kwezi kwa 12 ibikorwa vyose bizoba vyugawe. Impunzi zikaba zifise ubwoba ku ngaruka cane cane ingwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zigiye kwiyongera co kimwe n'abatwarinda batifuza kuko n'igisata kiraba ivya planning familiale cugawe. Bamenyesha kandi ko n'igiti gica bitaba Imana ciyongereye ugereranije na mbere.